Reka nongere kubaramutsangira nti mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kuri inosi ya Rurema. Ndabani ikaze mu kiganiro urugo ruhire, mu kiganiro urugo ruhire muri kumwe na jewe Ndayizeye Sigisbert. Uko vyama uti uno musi Sigisbert utuganira kuki? Uno musi nashimye kugaruka ku ngaruka kubigeme zo gukora imibonano mpuzabitsina utarubaka. Ndasubiramwo ni ingaruka kubigeme zo gukora imibonano mpuzabitsina utarubaka. Mu gihe ca none, igihe c'amajambere n'iterambere, biragoye cane kugwaruka imisore n'inkumi bageraho baja kubaka batarakora imibonano mpuzabitsina, ndetse keshi bakabikora bakiri bato cane, kandi keshi cane biciye mu nkundo zo mu buto zitagira intumbero. Umwigeme akaja mu rugo yaramaze kuba umugore kera. Ibikaba biterwa n'imvo nyinshi, harimwo ubuhinga bwa none bufatiye cane kw'itumatumanako ry'amakuru ngurukana bumenyi n'ibiganiro by'urukozasoni bica mu biganiro by'amasaha yitereye by'imbonesha kure, kwigwirirana ry'amatelefone n'ibihe by'ubukene bihanze isi muri rusangi. Abigeme benshi biranashika bakabikorana n'abagabo bubatse, ndetse hari n'abasumba base babavyaye kugira bikunde baronke udufaranga two kugura ico bashaka. Abandi nabo bakabikorana n'ababahenda, abandi nabo bakabikorana n'ababahenda ko bazobaha akazi, canke imisore ifise amahera atamugambi wo kubaka ifise, kiretse ukonona ababigeme b'ibitazi bakabajana mu bubare bwiza bagahemuka kubera inkoko. Ingaruka rero ni nyinshi, zimwe zimwe zikaba arizi. Ingaruka ya mbere no kwisuzuguza, kwitesha agaciro, guhemukira abavyeyi, Imana, no kwihemukira wewe ubwawe mu kunezereza umuhungu utazi ko azogutwara. Iya kabiri, igihe utaragera kure wamana umutima utagira amahoro. Ica gatatu, kwama wibaza ko wasamye imbanyi no gushobora kurondera kuyikurayo bikaguhitana. Ica kane, kuba mu buzima bwo kwisambanya iyo ubuze ubigukorera warabimenyereye. Ubwa gatanu, umuhungu mwaryamanye bidashitse ngo akugumirize ibanga arakwararaza, bigatuma n'uwo gutwaye abona kuri ndaya. Iya gatandatu, ubitangura buke buke bigahinduka ingeso, mu nyuma ukavyanduriramwo indwara zituma uba mu buzima bwo kwicuza, ugapfa urushe uruhishije n'umuryango woteye iteka mu kuja mu rugo amahoro. Iyindwi, ico utipfuza gukorera abandi, kuryamana n'umugabo yubatse bishobora gutuma nawe umugabo wawe arenga ibigo muri kazoza. Aho niho uzotahura umubabaro w'umugore ahemukirwa n'umugabo wiwe. Iyo umunani, gutwara inda uwayiguteye akakwihakana, umuryango ukaguca. Iyo icenda, guhagarika amashure ku munyeshure igihe yatwaye inda. Iyo icumi, kutagira agaciro mu kibano. Benshi babikora banezerewe ngo banezereze abo bakunda, nabo ngo bakunde neza. Icyo baje bigaherera mu guhebana ataho bishitse, bagatangura gukunda bahemukirwa canke bahemuka, bakagera kuja mu rugo barakomeretse ku buryo barujamwo atarukundo rubajanye, kuko ubuhemu buba bwaramaze kurema muri bo ikinyoma c'uko abahungu bose ari bamwe, maze no mu rugo bagiyemwo ntibigere babona iciza ku bagabo babo, ahubwo bakabona ikibi kubera inyifato bagize muri kahise. Menye neza, ubwo kunda umuhungu si ukumukurira iyo musi. Igihe ubikoze umenya ibanga, utayicubahiro kugira uzokigarukane bizogusaba imyaka canke upfe utakigaruye.